Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kure hejuru TV aherereye. Uyu n'umwanya w'amakuru yandi hagezweho kuri imbonesha kure yanyu hejuru TV, umenyereye ko ibashikiriza amakuru hamwe n'ibiganiro bigaruka kuri politike, agateka kazina muntu, umutekano mu kibano, bivugwa hirya nino mu butungane, mu bimenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje kandi atomoye neza. Tuba tohoriza dufashwe n'amasoko yacu dufise irya nino murimenyereye cane. Ariko uyu mwanya reka tugaruke muri CNDD-FDD aho umuriro uri kuraka cane. Reverend Ndikuriyo, Prime Niyongabo, Varisito Ndayishimiye, abo nibo bagabo batatu tugiye kugaruka ko muri aya amakuru. Nyuma yuko rero Varisito Ndayishimiye yemejwe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora azaya 2027, hamenyekanye amakuru akomeye cane no kukungene ko gutanga umukandida wa CNDD-FDD bije imbere y'umwaka habura umwaka wose ubura kugira ngo amatora abe. Ibintu rero ntibyifashe neza muri CNDD-FDD nyuma yuko Varisito Ndayishimiye atangajwe nk'umukandida wa CNDD-FDD. Harimwo n'izindi mpande zibiri noneho zoba zadutse. Hari rumwe rugaruka kuri uwo mukandida yatangajwe, ariko hari n'urundi ruvuga ko ivyakozwe byose ari amanyanga n'ubusuma muri uwo mugambwe. Prime Niyongabo wewe ntavyemera na gato. Reverend Ndikuriyo wewe ariko aracibwa intege n'abashigikira mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Uze kubyumviriza neza noneho amabanga arimwo arakomeye cyane. Ikindi nuko Reverend Ndikuriyo muri iyi minsi yagondoje President Varisito Ndayishimiye guheba imigambi itandukanye. Turaza kubahereza akarorero. Ikindi kandi General Prime Niyongabo yararakaye cyane nyuma yuko President Varisito Ndayishimiye ubwiwe atangaje amakuru anyuranye na igisirikare cyatangaje kukungene umuriro wadutse mu bubiko bw'ibirwanisho muri Kabaze i Bujumbura. Ivyo byose muri aya makuru turaza kubigaruka ko CNDD-FDD buri umwe wese ararakaye cyane, umwe arakariye uwundi, benshi bariko bavuga ko n'imigwano ikomeye cyane iba, ariko akaba ari mu mvugo ya politike. Ntucikwe n'aya makuru tubazaniye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Kwigeneza 2026 niho habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe, ariho Varisito Ndayishimiye yemejwe mu ikoraniro kaminuza ngo asesurukira umugambwe mu matora muri 2027. Ku kibazo cy'uko yaratangaje kandidatire hakiri kare cyane, muhinga mu vya politike n'amategeko Pacifique Ninazwe avuga ko yabikoze ku giharuro gikomeye cyane kandi ko n'intsinzi ikomeye kuri we no kubakeba batamwerekwa, ariko ibi bikaba bibandanya gukomerana cyane. Reverend Ndikuriyo na Pacifique Ninazwe nawe akaba abisigura neza. Kwa Pacifique Ninazwe ngo Ndayishimiye yarakebwe ko hafise abakeba benshi cyane bifuza kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu baserukiye umugambwe CNDD-FDD, ariko Reverend Ndikuriyo ntiyari muri abo bariko barategura kwitoreza kuba umukuru w'igihugu mu Burundi muri 2027. Kugira ngo rero ngo Varisito Ndayishimiye abaca intege, yakoze igiharuro cyo kwigena amatora ashigaje igihe kirenga umwaka kugira bazeruke basubiza mwero mwisaho. Muri bwa Kongo Ndayishimiye yabikoze asa n'utanguranwa n'abakeba. Birashoboka n'abatari bifuza ko Ndayishimiye agaruka kwitoza muri 2027 bahari. Kujereka igihe abakeba biwe mu mugambwe bari bakiri mwitiro bibaza ko igihe ciza cyo kwipanga kitaragera. Byarangiye rero batangiye kuko ntibari biteze ko Ndayishimiye ashobora kwigena nk'umukandida aya mango. Ndayishimiye rero ibyiwe nk'uko Pacifique Ninazwe abandanya avuga ko abikoze kare kugira yirinde kurwa mu mitego nk'iyo nkuru nziza yakuyemo muri 2015 hamwe na 2020. Ikoza nkuru nziza yakoze muri iyo myaka yo mu gutanga kandidatire no kubikora teba amatora asa n'ayageze akisanga abantu barahejeje kwipanga neza mu ibanga atabyo atazi. Nk'akarorero muri 2015 nkuru nziza atangaza ko azitoza muri 2014 canke 2013, CNDD-FDD bafise amabanga hambaye bari gushira mu kaga ibiti barimo ngo bamurwanye. Iryo kosa rero nkuru nziza yarongeye kurikora muri 2020, yashatse kwitoza abasirikare bakamwankira kubera bari baramaze kwipanga. Nkuru nziza yaramaze kubona ko yankiwe kwitoza, yaciye akora umukenyero kuzana kandidatire ya Pascal Nyabenda ngo abari waserukira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020. Buca rero ikoraniro kaminuza riba Nkurunziza yisanze mu kamashu k'igisirikare acaraduza amaboko.
Intwazangabo zikomeye mu zahoze zirwana muri CNDD-FDD zamusanze ku Kirimba zimwumvisha ko badashobora gutwarwa n'umusivile nka Pascal Nyabenda, bamusabye ko rero yobatorera umusirikare nkabo akaba ariwe wabatwara. Umusirikare yitwa Ndundi yari acunze Kirimba, yongoreye inkuru nziza ko abasirikare barongoye amakambi mu gihugu bamaze gushika hanze Kirimba bari kumwe n'ingabo zabo. Ndundi rero yaburiye inkuru nziza ko abaraba ku jisho baje ryahiye. Ndundi rero agerageje kubaganiriza ku kibagenza ngo bamwishuye ko baje gukurikirana ibiriko biragwanira hagati y'umukuru w'igihugu n'abajenero. Ndundi yaciye asaba inkuru nziza ko ivyo baje kumusaba nyambari ibishoboka yobibaha kuko vyaboneka ko biteguriye ikintu gikomeye. Ndundi yaramubwiye ko uko ababona batobitega ngo barwane. Inkuru nziza rero byaramubabaje cyane ariko aca aroroha. Yaciye rero abasaba kwitorera abo nyene ubarongora baca batora President Ndayishimiye ari hubwo. Inkuru nziza burya rero ngo ntiyari inkuru nziza byaramubabaje cyane ariko aca aroroha. Inkuru nziza rero ngo ntiyari yiteze ko bahava baronka umusirikare bahuriza kuko wari yujuje ibisabwa n'amategeko y'umugambi yari Ndayishimiye, ariko ko uyu nawe akaba yarazi ko batamwerekwa. Baciye bitorera Ndayishimiye, gutyo tubona kwisanga mwaka kajagari abarundi barimo. Bakoze rero yashikiye inkuru nziza mu guteba gutanga umukandida niyo Ndayishimiye yanyuye ku munsi igerekezo 2026 mu kubikora mu gihe atanumwe yaraditeze. Bakibaye mu mugambwe rero n'ubu ntibaratahura ko ari byo canke ko boba bari mu ndoto. Ku rundi ruhande hari imigambi Reverien Ndikuriyo yoba yaragondojeho President Varisito Ndayishimiye. Burya CNDD-FDD barayobeye cyane muri yari rwinshi Ndayishimiye kuva ageze ku butegetsi yashitse agerageza kwiyambura ibintu byose by'imigambi izwi ko yari ya Nkuru nziza. Nkuru nziza rero yari yasize umugambi wo gutera amavuka igihugu cyose. Umugambi rero yamaranye imyaka 15 yatwaye igihugu, ariko wari umugambi mu majambo gusa. Bikoze rero amamiliyaridi yarateruwe mu kiga ca leta ahabwa Nkuru nziza nkayo kurwiza ivyaro y'amavuka. Yarinze ashengera avuga amavuka mu majambo gusa. President Varisito Ndayishimiye wewe yaje ashira imbere umugambi w'inkwavu, ndetse akaba yarasabye ndetse yiha mu kiga ca leta miliyaridi 247 zigenewe gukwiragiza ubukwavu mu gihugu cyose. Noti yakoze atawuzi ico igiye gukora. N'ubu abarundi baracarindiriye bwabo kwava amaso ahera mu nzira. 2023 umukuru w'igihugu yahimbiza udukwavu mu gihe umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo yakumye kwiragi ry'amavuka rya Nkuru nziza. Ubu rero Reverien Ndikuriyo yagondoje umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ubu Varisito Ndayishimiye nawe akaba yagiye umugambi w'amavuka. Ku rundi ruhande General Prime Niyongabo haribazwa impamvu yoba yaramaramajwe na President Varisito Ndayishimiye hasigaye indwi imwe ngo yigire umukandida. Minsi rero ibanziriza ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD yabaye mu bintu byinshi biteye amakenga. Byinshi byaraboneka ko bifitanye isano kuko birakwegana. Kurekura gitumbuka General Bunyoni guturika uturira ububiko bukuru bw'igisirikare cy'igihugu, kugura ibigwanisho nibishike mu bubiko. Interview giturumbuka Ndayishimiye mu kiyamakuru cigenga yaga yicwa ry'umushikiranganji amahane hagati ya Gaspard Baratuzana Ndayishimiye. Bikorane by'iminsi 3 imugitukura na kandidatire ya Ndayishimiye. Ibyo byose byaje biba imbere y'igenekezo 2026 kwezi kwa kane. Maramaze gisoda byo bifitanye isano na kandidatire ya Ndayishimiye. Nico kibazo abantu benshi basigaye bibaza. Interview cyangwa ikiganiro Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru yagacagaragaye izingiro rikomeye ry'ibintu bitangaje byagiye biraba imbere y'uko kandidatire ya Ndayishimiye itangazwa icese. Mu kiganiro n'ikinyamakuru yaga Ndayishimiye yavugiye ikintu cyatangaje abarundi kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi muri 2005. Yarabaye ryamera aho umukuru w'igihugu yifatira mugango umuvugizi w'igisirikare kamukura kagashambara mu kinyamakuru. Bavuga ko naho uwasuzugwa ari General Gaspard Baratuza bahabwa utumwe bwo kumaramazwa n'uburongoye gisoda General Prime Niyongabo. Nyuma y'indwi zibiri rero kandi bazihiye igatokombera abarundi bari bamaze no kwibagira ku kamaramaza kashitse ku igenekezo 31 mu kwezi kwa gatatu. Ariko hari ibintu by'agahebuza byakurikiranye ku magerekezo ya 15, 16, gerekezo ya 17, ya 18 z'ukwezi kwa kane. Biboneka ko ari urusobe rw'ibyoba byari byateguwe. Irabire nawe ikiganiro Ndayishimiye yakigiranye n'umumenyesha makuru bayaga igenekezo ya 15 kwezi kwa kane gica kirashingurwa ngo ce cyashotse rero gishirwa habona. Bukeye bwaho ku igenekezo ya 16 abarundi bavyukiye
ku nkuru z'ikiziga c'umushikiranganji Gaby Bugaga catowe mu murima w'ibigazi mu Rubirizi muri ico gitondo nyene Ndayishimiye yazindutse Museke yuriye indege imushikana muri Congo Brazzaville mu birori vyo kurahiza Denis Sassou Nguesso bukeye ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane Ndayishimiye yuriye indege ava muri Congo Brazzaville yerekeza muri Turukiya mu gihe mu Burundi abanyagihugu bari bakiriye mu gihuha c'urupfu rwa Gaby Bugaga nuko nyifato itangaje ubutegetsi buboneka nk'ubudashaka amatohoza bukeye kandi ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane no kuvuga inyuma y'iminsi ibiri umushikiranganji yishwe niho ikiganiro ca Yagana Ndayishimiye cashirwa habona inyuma y'iminsi 4 gishinguwe. Abarundi rero bacumbiriza ikiganiro baguye mu gahundwe ikiganiro cari cuzemwo ibintu bitwengeje n'ibindi bibabaje. Umukuru w'igihugu avuga ko indege y'igihugu iri i Buraya agira igurisha ivyuma mu munzane canke ku biro yaravuze ukuntu ibintu vyo kuba umukuru w'igihugu babimuhatiyeho atabishaka yaravuze ukuntu yahora avyuka igicugu gukuba ubugwegwe bwo kujishamwo ibizirika karonka amahera yaravuze n'ukuntu ivyankenerwa nk'ibitoro n'amafaranga y'agaciro abarundi bovyironderera bakareka kubimubaza yaravuze ukuntu mu Burundi umunwa ufise ico urya kandi n'umufuko ufise amafaranga yaravuze n'ukuntu abantu boheba amatora yaravuze n'ukuntu agatorwa yataye umurongo mu jambo yashikirije mu kinyamakuru Yaga Ndayishimiye yaranavuze ijambo rivuguruza igisoda c'u Burundi nyuma y'iminsi 19 niho abarundi rero bamenye ko ivyo Gaspard Baratuza yatangaje ko ikambi yaturiwe n'isanganya ry'umuyagankuba vyari ibinyoma. Ndayishimiye yabwiye abarundi ko harya ahantu atamuyagankuba ubayo umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo yaciye atahora ko ari we yavugurujwe kuko niwe yatumye Gaspard Baratuza gutangaza ivyo igisirikare catangaje. Amakuru yari ateye isoni Ndayishimiye yatanze muri Yaga rimwe nivyo kuvuguruza igisoda niyo yasamaje abarundi guhera igenekerezo rya 18 gushika Ndayishimiye ahejeje kuzunguruka isi akagaruka akoresha ibikorane no mu bikorane Ndayishimiye ntiyatanzwe mu gusamaza imburirакure n'abagumyabanga mu kubasangiza ubutumwa anganyemo n'imbwa itukura. Ndayishimiye yifatiye mu gahanga imbwa itukura ariko yamusesera agafu ku mugambi yari afise wo kwigena mu ikoraniro kaminuza rirangirizwa ikorane byariko biraba. Ndayishimiye yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD ko batotega amatwi imbwa itukura kuko ibesha burya abasirikare n'abategetsi bo muri CNDD-FDD yarabacokeje mu itiro ryo mu niho bikanguye batangaje ko Ndayishimiye ari wazoserukira CNDD-FDD mu matora yo muri 2027 gashaka ko yagayoba yarasamajwe mu buryo ubu canke buriya ikabwira ko ikiganiro cakozwe ku igenekerezo rya 15 kizoja habona ku igenekerezo rya 18 kugira gifute mu mitwe y'abarundi urupfu rudaseguritse rw'umushikiranganji wabo Gaby Bugaga bongere bibagire n'amakuru ibigwanisho byariko birinjira mu gihugu ariko bitegekanijwe kuzoca bisohogwa igihugu bikajanwa ku kivugo catanga. Nico gituma rero Ndayishimiye amagaye ikinyamakuru cayo kuko abona ko ari co gikurikiranwa n'abarundi benshi muri kino gihe. Ubundi bwo abarundi ntibari biteze ko Ndayishimiye yoha ijambo ikinyamakuru cigenga nabo arazi ko kiriya kiganiro yagikorana RTNB tabari gucumbiriza kuko ari yansamirizi n'abakecuru barayihevye. Byose rero biragaragara ko Ndayishimiye yabikora wewe azi ico agamije. Birashoboka ko Ndayishimiye atariko asamaza abanyarucari gusa ahubwo yaragamije no gusamaza abategetsi mu CNDD-FDD mu nzego z'umutekano kugira ntihazogire witwarira ikoraniro kaminuza. Rero birashika cyane kuko iryo koraniro kaminuza yarabaye nk'umuravyo w'inkuba. Biravuga ko Ndayishimiye yoba yigenye kwitoreza ikiringo ca kabiri abasirikare bataragishijwe inama nkuko vyahora. Birashoboka kuko Ndayishimiye yigenye mu gihe Prime Niyongabo kiriko azunguza umutwe mu kagaya aherutse kumwereka mu kumumaramaza kumugaragara ko ari umubesha henda abarundi. Ndayishimiye arashobora no kuba asigaye rabi igisoda c'u Burundi akumirwa ateye akajisho kurubwa bamuteje mu ntango zo mu mpera za 2025 mu kwirukanwa muri Goma Bukavu na Buvira. Nico gituma rero ariko ari ifyaturira igisirikare azoba yizeye kitagiramwe ibipinga by'abahutu canke abatutsi. Igisirikare c'imbonera kure nico Ndayishimiye abona ko kizomusubiza iteka yatakarije muri Kivu zone. Igisirikare ca Prime birumvikana ko Ndayishimiye yamaze kukirambirwa hari naco gituma yatanguye no kukimaramaza izuba riva. Inyifato yiwe rero ikaba sani ya mugenzi wa Tshisekedi aho nawe yaherutse gutangaza ko abasirikare ba FARDC ataho bataniye na za mayobo Ahmed Closha. Byose rero yari faze Ndayishimiye agezemo yo kuraba ribi n'igisirikare cyawe niyo Mobutu na Idi Amin Dada barimo imbere gato yuko batembagazwa nk'uko kwa Ndayishimiye nabo bari barateshejwe agaciro. Ingabo z'igihugu batangura gushinga utugwi tw'insoresore zitwa milice. Byose rero mwumviriza ko Felicite Ndayishimiye ariko avuga ko yubaka izina
muri ivyo bihe bikomeye cane muri CNDD FDD. Kuri wa mugambi rero Reveriyano Ndikuriyo yagondojeho guheba umugambi w'udukwavu mw'ijambo ry'umukuru w'igihugu yashikirije abanyagihugu hari Igitega kuri stade Ngoma yatangaje ko amavuka ariyo azoshayura ubutunzi bw'u Burundi. Ibutsa ko ayo majambo Ndayishimiye yashikirije ku munsi uhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Mw'ijambo ryiwe Ndayishimiye yahejeje gushimagiza amavuka n'abafise imirima yayo, naho Ndayishimiye yahaye yagize amavuka nk'umugambi uzoshikana Burundi ku mbonakazozo yo muri 2040. Ubundi ntibatahuye ko umugambi w'ubukwavu uhebwe canke baye urabangirwa ko ico bikoze mw'ijambo ryiwe ntiyigeze acisha mu kanwa umugambi w'ubukwavu mu gihe ariwe yamwimitse icese muri 2003. Reveriyano Ndikuriyo yakoresheje ibanga rihe kugira yumvishe Ndayishimiye guheba ubukwavu. Burya CNDD FDD nayo ngirayibeye cane. Uruyeri rwinshi Ndayishimiye kuva ageze ku butegetsi yashitse agerageza kwiyambura ibintu byose by'imigambi izwi ko ari ya Nkurunziza. Nkurunziza rero yari yisize umugambi wo gutera amavuka igihugu cose. Umugambi yawumaranye imyaka 15 yatwaye igihugu, ariko wari umugambi w'amajambo gusa. Ico bikoze amamiliyaridi yaraterewe mu kigaro ca leta ahabwa Nkurunziza nkayo kurwiza imivyaro y'amavuka yarinze ashengera avuga amavuka mu majambo gusa. Ndayishimiye yashikiye ku butegetsi ngo ariko ariyambura gahora abantu bahoze begereye cane Nkurunziza, Kabonyoni, Nyabenda, Nyamitwe, Edouard Nduwimana. Ndayishimiye yanagerageje gutesha agaciro wa mugambi w'amavuka Nkurunziza, kibatangaje ko abarundi bose bokwijukira ubworozi bw'udukwavu nk'inzira yo gushikana yambo n'akazozo muri 2040. Ndayishimiye yaciye yiha mu kigega ca leta miliyaridi amajana 247 zigenewe gukwiragiza ubukwavu mu gihugu cose. Iyo note rero gushika ubu ntawuzi naho yoba yaraburiye. Umunsi rero Ndayishimiye yahejeje gutangaza bari bamuteze amatwi Igitega yaririmbye bavuga inshuro zidaharurika, nta na rimwe yigeze acisha mu kanwa udukwavu. Benshi rero bakabaza ko ari Reveriyano Ndikuriyo yoba amugondoje kugira habe udukwavu canke ko yoba yiyadukije giturumbuka. Naco rero abantu babiziko. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Basabe kugira ntimucikwe n'ayandi hamwe n'ibiganiro tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni imboneshakure yanyu kandi yacu Hejuru TV. Mana bahizo.